Majina ya Kamenge nasikia ziko mnapana mafoto ubu numva umukobwa wo mu Kamenge umuhaye ifoto udapfuye ni wapfa nije do mu Kamenge Fideli Fimiri Fifi Abakobwa isigo ko atari mu Kamenge so kubera utakiba mu Kanyosha amakuru dufise umva nuko wavuye mu Kanyosha bivuga ko wimuke mu Kamenge kubera donc ubutunzi buke niko bivuga canke ngo kubura ivyo uriha imodoka yawe nawe kabura igitoro donc niyo mpamvu wacuhitamwo umbiriza wacuhitamwo kwimukira ahantu hazimbutse kubera ikiriro wavuye mu Kanyosha ni kure y'Ibujumbura ngo wishinga ijipo amakuru dufise niko wishinga amajipo wari cyo wamaye ndo napendaga Kamenge ni muri nyina nimba bavuye mu Kanyosha uza nanzara yo kwisha umva ndi cyakuzanye inzara Kamenge nanzara yo kwica urabizanye nyisha ndi cyakuzanye wi uno nikim umviri ndiko ndakumvisha dabone ahantu mu Kanyosha ashaka kurara inzara ahantu hari ibintu ushobora kurya araharuye kwa sore kure chini ndo pako tuma moya mbiri trabe uko hari handi haboro mugabo abapolisi bace bazirukako manyina unakutana uko na njala unayara njaa me nanzara orara Jesi nemera kujuru rihari ngo tuzopfa ngo hama ngo Imana ngo duturire ngo cyaye ngo tuzopfa ngo hama ngo duvuye ngo tujye imbere ngo aducire urubanza yavyo je ntavyo nemera byo sivyo iyo nama technique abazungu b'abakoroni baje kutwiba baza baratubesha sawa sivyo batumvisha yuko amazu ari mu kirere we mu kirere ikira uri no gishira mu kirere ncagitibega cyakimeneka muri cyaga cyakinyeshota mu kirere ho baya amazu gute ni ibintu bidashoboka sawa uravyo gusa Isaac TV yes hello guys bakunzi ba Isaac TV reka ndabaramutse cyane reka nkubwira ati muramutse mwiriwe naho herereye kuri mikomo kumwe na Mili Fifi Fidelity inyuma ya kamera ni Wizet rero umunsi ndi kumwe n'umutumire benshi muramuzi babwire ko utwa Fidelity mu bintu bitandukanye ni swambye kaje ko Fidelity bitugani we baramutse kwa ati nitwa Fidelity baramutse baje abakunze ba Isaac TV abakunze ba Isaac TV yambo mugaba babwira ati je nitwa Fidelity ashibitwaye Fifi nije sizina baje miri ryavuye miri ije ni kuraba oya banze kwanza byibisigura miri biritoka wapi bitoka bisara kusugweje Majina ya Kamenge nasikia ziko mnapana mafoto passport acha ulevi sio ulevi ubu numva umukobwa wo mu Kamenge umuhaye ifoto udapfuye ni wapfa nije do mu Kamenge Fideli Fimiri Fifi Abakobwa isigo ko atari mu Kamenge bon Simbizi ninde yavuye he Simbizi ni sokuru je nitwamaniraga abantu bambaje n'izina ryanje nakubwiye ati baramutse akunzi ba Isaac TV ko je sanze ndakuzi amongero bibwiye kubera waborewe byanse kubivuga naborewe niko ndinywera Marti sigaye borera bakunzi ba Isaac TV iyi ni nzoga ine amustere gani none ko muzirama uturafunze bamwe barafunzwe so cameraman wabo para mefungo so kwe kibazo tagaragara ku social media nka kera jewe none nganuje kunshirako ibaze ngako ndi kuri PGA number PJ Classic PJ Classic FM PJ ego nyene kuki Simbizi bamutaziriye mze wa Moyambiri na Moyambiri nisi Moyambiri N2 rimwe kabiri wadabura mbwiye yukunzi babwiye atunzi Jenda kuzinyere ku social media juste none unzi ku social media ubunzi uranzi muri nyina ni muri he uranzi muri nyina nyine muri nyina muri yari mu nyina nda yari uvuze muri nyina ugira uko bisigura muri dumbuye wapi je sindakuzi mbere ryame ndakubonye nubwa mbere umbonye nuko warubwiye abakunzi ba Isaac nguranzi nagomanda batonejeye ko uranzi muri nyina kumukobwa amenye umuhungu iyo bagiye murinde muri nyina ne muri nyina urahazi muri nyina ni muri hehe rigiguca hehe ni muri we na urigira uruyoya uko nameka ngapi we
c'est 12 ans. Ni 12 ans nyene. Minere. Tumarize emission. Siniko kote ibara. Besho baze kundondera ngo urumva umwana w'abandi ngo akana kacu urabona ngo simbizi ibintu mwagiye kuvugana ngo vyanyina n'ibiki ni kari bwagere kari bwakwiza imyaka apana. Je ndi mu minere so simbizi. Minere nuriza hayi. Banza uvugisha kuri kutari mu minere nuze kumwegera. Hari ibyabateka by'akazina muntu hariya kamani. Sindi mu minere ndi umukecuru. Mwegere. Uri umukecuru? Yego. Sa umukamenge. Je simba mukamenge. Nivyo bintu bisize ko bisa atari kamashyo kamenge ni kinama. Ni fasi. Haba mbeshi. Ndi butanyerera so Tanyerera. Saba so simbizo tumuzi aba mu Kanyosha ariko twumse mu Kamenge. Mu Kamenge. Waje uba mu Kanyosha. Waransanze. Waraje tunyereze. Kubera ndakuzi. Uri kuyaga tunyereze mu Kanyosha. Numbeshi je bakunzi baza active je ndamu c'est la première fois je ndamubonye apana kusha kubeshera umuntu. Kishokore fifi. Wone tuzanye utanyerera ko rero. Turi ibintu byo kunyereza. Nutume kukazi banyirukana. Niba kwirukana. Hari abaji banyereza umutungo w'igihugu. Bakawunyereza umva kunyereza ati yanyereje umutungo. Umbiriza. Twera dufise ikuru tunyerera ukaji ibutanyerera. Imena ni mukayanza ita imena. Imena kumena. Nje na wewe utabeshe je siyeme ndakubonye. Umbiriza pana kuba witiranye ibintu sivyo. Je siyeme ndakubonye. Ntacu doje emisho tukiji bitanyerera. Kimeza emisho tunaingia. Imani kundinde. So kubera utakiba mu Kanyosha amakuru dufise umva nuko wavuye mu Kanyosha bivuga ko muke mu Kamenge kubera donc ubutunzi buke niko bivuga canke ngo kubura ivyo uriha imodoka yawe nawe kabura igitoro donc niyo mpamvu wacuita mwumbiriza wacuita mu kwimukira ahantu hazimbutse kubera ikiriro wavuye mu Kanyosha. Kanyosha ni kure y'Ubujumbura. Ngo wishinga ijipo amakuru dufise ko wishinga amajipo. Wari cyo amaye. Hari cyo amaye. Nacho ambikije atatana kuguhereza. Niyo jipo yagani jipo hari amajipo ari mu Kanyosha. Amajipo ni menshi yaroza akanyushuza he donc amajipo ni menshi. Gardinore iko wapi? Siko hapa. Wesko ibaza yuko imizigo ishikira mu Kanyosha n'imizigo ishikira mu Kamenge ni yashikira imizigo myinshi. Bisigwa ko wakurikiye manyina mingi ziko hapa. Niyo wakurikiye rero. Sa niyo wakurikiye rero manyina rero. Oya wewe unamburi kuravuga yuko nishinga amanyina ya hariya. Hariya nta manyina menshi hari gusumbino. Arumva rero nwaje kurondera ino rero. Oya wowe unyagirije yuko hariya nagumye kujuya amanyina. Sa kuri akuna nyina mingi kuri koko. Rero je nshaka rero mbwira impamvu rero wabwe. Amaze kuja kuri naho yo kuri wala nu ne ivi uko nyene na hanu hari mwemu nziza uba wiposhereje gutyo ko nikinyina urazi ko abandi bagenda bagiye guhiga inyina hayeyo nabaji hajya bayiposhereje gutyo ukabona inyina inakurepere kabana ure jamara arashobora kuba azi igikogo inakuvusha kugwanya baki ibutanyerera azi bya mujama vraiment arazi kuja neza ibutanyerera mama yangu moya mbili ndo napendaga iyi Kamenge ni muri nyina ni mumva ubavuye mu Kanyosha uza nanzara yo kwisha umva ndi cyakuzanye inzara Kamenge nanzara yo kwica urakuzanye nyisha ndi cyakuzanye wi uno nikim umviri ndiko ndakumvisha dabunone ahantu mu Kanyosha ashaka kurara inzara ahantu hari ibintu ushobora kurya araharuye kwa sore kure chini ndo pako tuma moya mbili trabe uko hari handi haboro mugabo abapolisi bace bazirukako manyina unakutana uko na njala unayara njaa me nanzara orara ibutanyerera munoro zina ry'Imana nanzara orara tugeza kurara uri uzi yuko fresh kandi sio mpaka utumie Viagra piga tutangawizi 2-3 chuma cyane bukaoreke chuma puf no muri nyina puf bakunzi baza active bikoresha ikiganiro so nyagirize nta nzoga nanyoye soma marti
smart umviriza bro nuko mushaka gutera ngaha atahari umviriza no mwamagara yari kwa Amstel jewe oya sini usiwewe ni mwene wanyu nyagiriza uri kuri nyagiriza ko je n'inzoga urazi ko mama wanje ari diakoni oya nubwo batwazita ubona neza umwana wa diakoni ukora mwagiriza ko inzoga urazi cyo ko ari ica urazi ko cyo nakiguhariye yuko imbere y'Imana uzobibazwa kunyagiriza ibintu ntakora izi mutera moya mbiri basije biramaze Wachena moya mbiri ni ende abunyagiriza ibindi kandi byo nyagiriza byose ubivuga bifitiye ivyemezo namba hari ico maze kumpa wowe vuga uti vraiment we musikaji general muhaye nyina arayijya bavyita kuyijya nakubwiye ati Imana ikundinde so bakunzi ba active mwumvise ko Simbizi yavuye mu Kanyosha ko kubera moya mbiri yaje ko wavuze ko ari inzara ibyo wanyagirije yone ko ndakumvisha yuko ivyo nyagiriza daboro mu Kanyosha inzara urayirara ariko ino mugabo ino nta nzara urara suko je nkunda kurya oya mugabo nga uri umuntu akunda kuyirya nta nzara urara kubera ukijitupaza ko pare parako pako mizigo full tank iba yuzuye irendi jusqu'à dimanche bakesha every day ugenda gusaba kiposhereza gucya ukinywera kayoga kawe kamwe tubiri kuma gusufisa amaso afise zoom na zoom hari kibora ikinyina cyabye kwagitora kwagipakira indani muri nyina kacugisundura sawa bakunze beza active musijya tunyaga mu Kanyosha arakimukira mu Kamenge nene kufisura amazi kundaba kubgawe Simbizi kwandikisha amateka mabi canke meza bikubwiye iki canke bivuze iki bisigura iki jena kwandikisha amateka mabi canke meza amateka n'amateka amateka mabi canke meza kuri jewe kubganje bavyita ku immortaliza ko je ndafise imyemere yiwanje je sinemera kujuru rihari ngo tuzopfa ngo hama ngo Imana ngo duturire ngo cyaye ngo tuzopfa ngo hama ngo duvuye ngo tujye imbere ngo aducire urubanza ibyo je ntabyo nemere byo sivyo iyo nama technique abazungu b'abakoroni baje kutwiba baza baratubesha mugabo urashobora ku immortaliza mu bikogwa nka Hitler ari immortel kubera n'abana bazovuga bazomenya ati ari umugisha abayahudi sivyo Wagasore nuzovuka azomenya ati yuko hari umuji yarondeye independence yamiye kwitanga baramwica kubera iki reka arahana independence bandadaye uko nyene bankuru nziza uko nyene nkuru nziza tuzomenya yuko yari umweranda nkaje nkuru nziza n'umweranda nkuru nziza dusabire sivyo agusabire ko ndavuze ko atadoje imbere y'Imana oya bivana n'ukwemera kwiwawe je n'ukwemera kwanje imbere Imana irahari uravyumva kandi umuntu apfuye ahubwo reka nari nibagiye guhereza umutama Simbizi yarakunda kamarti uravyumva bisigura iki ko ari marti kwe kwisheshe ngo oya sindayisheshe umviriza amasokuru wanje aranyotewe ndakwereke wavuze ko ari marti kubabizi kamwe turabi marti irabiri furo iyi ni Amstel si Amstel kwanza umvise ibyo ndagusigurira jewe nakubwiye imyemere yiwanje wavuze ko utemere kujuru rihari ibyo ntiribaho iyo ni ibintu biri ficti bakreye kugira badutere ubwoba ntidukore sawa sivyo batumvisha yuko amazu ari mu kirere we mu kirere ikirauri no gishira mu kirere ncagitiwe gaca kimeneka muri gaca kinyeshota mu kirere ho bayamazu gute ni ibintu bidashoboka sawa uravyo gusa umbaje ati amateka mabi n'amateka meza ni wowe kwiyumvira amateka wandikisha sivyo abantu ntibatubona kumwe sivyo hari ibintu wowe ushobora kwita yuko ari amateka mabi kuri jewe mugabo wundi ugasanga waranashaka ugasanga ni ibintu ntasanzwe ndanabayemo ugasanga ni ibintu wowe ushobora kubunyitirira Messi ndo maisha yangu urabyumva nkajya hari umuntu twahuye mu mera araho arambaza ati ngo nuko nzambona mu biganiro bakubaza umwe arazi ko nubatsembana n'umugore ibintu mwe nivyo tikora mu biganiro bazambwiye ati mfise abagore batanu mfise abana 10 mfise abagore bikamya misi na mukesishe na shobora kuba mfise n'ijana byo twamenya oya ndi sina yaratangaye ahubwo mu mere kubera narigeze kugwara cyandambwiye ko ngiye kugwarira kwa mere aratangaza n'umuntu afise umugore ashobora kuja kugwarira kwa nyina
ko mama yambwiye ati bana we petit ntuze gupfira mu gahinga kwera ahantu mba ndi baratotomoye kandi amwe no fira yo nomera nk'abaje mu Kamenge wa mukobwa n'umugore n'umuhungu bafira mu Kamenge usange mazimisi vomye ni kama nikikufa nikufie mbere kariwe ya mbere uravyoma bisigurike n'amateka abantu badukurikirana bo baramenya aho baduplace bivanye nivyo baba bashaka umuntu afise liberté yo gushira iyo ushaka dufate nk'ubu ko ndakuwa nzavuga ati go no musi fifi ni mu marayi uravyoma jenga akabari decision ifati ndabyumvisha n'abandi bagufata uko none bari ivyo voilà c'est-à-dire quoi umuntu bivanye n'ikina gushize mu nunda shavuga ati ujya mukobwa niwe kugenda kubwira ati yagiye nkuru nziza imbe kuri jewe mukwemera kwanje numwerana sivyo se nuburenganzira bw'iwanje ndamubwira ati nkuru nziza nsabira nuko mba ndisubire yuko aharansabira sivyo nawe rero amateka mabi rero jewe nkugenda mwitumweranda kubera nzi amateka meza yaranguye mu kubaho kwiye kwisi kandi ivyo wese immortel n'abana nzovyara nzobabwira ati hariho umweranda nkuru nziza nabonye ndamubwira amateka kandi n'abana banje nibashaka bazovyemera kandi bazobikuriramo uravyumva ni uko ari nk'umuntu nk'abantu bakuze bibisha ko itirera ari umuntu mubi ndo hivyo bazokura bumvisha yuko ngwa ntihabuze n'abandi bantu bazi amateka meza ya itirera kandi bavuga bati itirera n'umweranda iyo ni example nakupatia uravyumva byose bivana no kwemera ko umuntu rero jewe ibintu amateka sindahereza importance cyane jewe gusa nkora iciza nkabandanye nta muzo kugera mva ati ngo je namukoreye ikibi sawa yes simbizi kuva imyaka umaze muri industry muri entertainment imaze kumarira iki canke ni kihe kintu maze guhura na kitazopfa bagiye canke ni kihe kintu donc basika nziza igeze kuhaba mu basi mu myaka umaze muri industry kuko ubu ntukikubona kenshi ibiganiro byawe canke donc harigeze kuba ibihe bibi n'ibihe byiza peut-être rero nibihe byiza igeze gutazopfa bagiye kandi nibihe bibi wagize tuzopfa byiza no ko nahuye na Fifi byiza byaramuje na Fifi Fifi wa mutema abindi ibihe bibi navyo ibihe bibi bo je novuga yuko ibintu byose maze gora bisanga budati basi kimwe cyo bacara ko baje umutima ko entertainment ibintu maze guhura navyo gusa n'ama deception d'abord entertainment mu Burundi ntayihari hari ikari wewe rero narahimegeye hari ikintu kitaratorerwa izina kuba ntumbwira yuko uri muri entertainment ni imyidagaduro ni divertissement sivyo ntumbwira yuko uri muri divertissement hama wewe dufate nk'ubunda kuvuze mugasho ce n'est plus entertainment biko serieux sasa hivi Ravyo ntumbwira yuko ari entertainment urega akabari mu mpimba manaka tunoya kuri entertainment vugiye makutankweje nivyo maze guhura navyo nenda kubesha mbese ahantu hari entertainment hariho ibintu bidapfunga umu artiste nkaje ndi reserve kubera iki ubwo dukora utugenegene wowe mfunga gute nako dutugene akagenegene utugenegene ho mfunga oya nsigumbwira utugenegene uzo gufunga umuntu urabyumva niyo mpamvu rero entertainment mu Burundi ntayo kwera nk'ubu jana yigeze guposta ikintu nandika caption postinze fariazi inkuru tugeze kumuvuga ko numva ntangiye gutelefonwa muri sense ngo bana ngo turi mu tugenegene turi muri divertissement ndakuvuze sense wapi na wapi ikindi gihe hari aba journaliste bigeze kugira commentaire ku muririmbyi kazi runaka bire tuva bageze muri park biri baravuze Natasha sivyo bire tuvye muri park jewe nageze kugira commentaire kuri Natasha andunkira aba bodyguard biyo ngo bankubite iyo ni entertainment gani cyo semesha ukweli there is no entertainment ni mpamvu baje ati imyaka maze ndi desu ndo maana uyu ushobora kuvyumvira namba ushobora kuvuga ati bana uyu na PZD kanicuruza inyanya tumiza tomate ubu buzima mugabo ukirindira kubaho ngo utungwe na entertainment yo ngaho akuna uzoherera mugasho centrale uravyumva market entertainment akuna no entertainment yes na entertainment bafungisha na ntibibaho
so simbizi kubwanje ibibazo nari nateguye yuko ahanje no kubaza vyaheze ni ke kibazo wari uko ndakubaza mbwa ntigeze ndakubaza wari uko nza kukubaza wewe umbaza ntanahimwe Jego nibaza byose icyaha ko mbandwa kubandwa miningi bisigura iki usenga by'abarundi wori umukafiri we nusenga woko kafiri ndayikwereke nivure nikone yego nyereka turabe sasa uvuwe washaka aba ibi nibyo babikisha mu rusengero vure undabo bwambure gwe oya umbwiye ngo wambure unyereke ndayikwereke je sindi kafiri jeba barayivutuye pkacu abo umuntu yabikoze rwene papa yapfuye no mwitwariye je nta mwana wanje nzo kugenda mukora agabanye umubiri akuna ibindi bitwarusejyaga abakoroni baze kutwonona tugira ibitsina bigufi kugira acha uzora ubona ngoya sio utaze twigishanya ona uzora umuhungu afise kijya kinye kiri kurushato gutya ataki kupiga hivi uzofate igiti bakwiye ko amababi n'igiti kiri kwa mababi ubishire mu mazi gutya iswinga isimwe kimegira ikindi umengo na kimuri kuragira rero kiya kibora kabiri gikwinga hivi mu nyina fise kijya gishato batagikase kwa muganga ayo alhamdulillah sava so simbizi igabiye bora vita mu gusira nakaye kajambo mbomba nakaka jambo mbomba ze kugure kurubuswangana sone urankunda ndakwanka moriki none kimi ndaguhora Yesu avuze udukunda niko yadukunze setu Yesu ninde ni so afungiye so anje Yesu atigeze arongora Yesu yarigeze ayiki oya tukizanye ko ahantu hose vyanditswe ngiye namwe akubwiye ati Yesu acarayiki simbizi kunguzosutwa Yesu akuzutwa Yesu yakuyidame Yesu ari kufa bila kudame nigeze ahonja nyina nibagufunge wewe bamfunga bamuriki aramanuka ze kumfunga gushonda mukundi ashara ko arapenda fase pako bamaraya kweli kwa Simone haje umaraya kuza kumusiga kure demu kamani yarakunda hari story rero yagiye kuba ku mugore yarafise abagabo batandatu umusamariya kaze rero Yesu ari umujanja yabanje afata sikiriza yabanje afata abigishwa biwe bose bazi kwa yabaji batagira iyo baba baraza ngo ngaha bagafata kano kageto banayisha hapa deka mbisi kutatu uwo musi racha afata abigishwa biwe bose barunka hano kure ngo baje kugura ibya pasika niski byanditse muri Bible hama rero Yesu ashagenda kurabide muri raho arisanga kwiriba umvirize ndavuga biko mu Bible none byanditswe muri Bibiliya Yesu acagenda kwiriba agenda gusaba amazi mai kofero mide mai yagenze uwo mudemu akamunyima mai akashamubwira ati akini weyi wose uko na we bari kupita atabara kumarura abagabo bose bamuciyeko biko mu Bible sio yanditse ibintu by'Imana nta muntu abiharira by'Imana ivyo ni vya Yesu Imana Yesu yatandukanye ivyo ni vya Yesu yanzi ni so ya Yesu Imana niyo Yesu mbiriza wewe ni ukwemera kwawe ego rero kandi one Burundi ni pays laïque ni article ya constitution nta dini twegamiye umuntu wese jenemera n'ubunyene novuga ati jewe Imana yanje ni wewe Burundi burande kurira kukwemera n'amategeko c'est la loi bakunzi uhindure amategeko y'igihugu mbere yo kugira yuko ngo yivyo cedera sa fans turabasezeye bayi Yes bakunzi baza active makoze kunkurikirana yari miri fifi n'uyu musazi ngo ni simbizi umusazi numweranda simbizi abazi n'uyu mweranda n'uyu mukafiri simbizi mukafiri nyoko mukafiri abajama ne bavuga ibintu by'abakafiri bajya wonyene mu gusenga babateka basenge mu Barabu je mu gusenga nsenga ndaba mu Burundi nta namwe ndaba sawa bazi kuri mikwa yari miri fifi ushobora ku following hose nko navuga reka nivuge ushobora kunkurikirana kuri Facebook ni miri fifi Instagram nuko nyene ndabakunda cyane nibiki wewe cyo muri nyina heza no tugenda tujane muri nyina bakunze active mwakoze cyane ndabakunda gose ciao ciao